buri muntu kuri ino si aba yumva yo kubahwa na buri muntu wese mu buzima bwiwe, ariko kubera impamvu zitandukanye rimwe na rimwe abantu benshi muri twebwe bisanga bari mu gakenge kadasanzwe. Uyu munsi muri ino video ngiye kukubwira ibintu bishobora kuri 5 ukwiye gukora mu buzima bwawe bwa misi yose bizotuma buri muntu wese yumva yo kubaha. Ni kuri Big Dream Media, ni muri mushasha ndagutumiye kugenda kuri Aime na sabone kugira ngo uzoronke amavideo yacu imisi yose tuyashizeko, kuko tugerageza kurondera ibintu ukeneye mu iterambere ryawe bwite ry'ubutunzi n'iry'imigenderanire y'urukundo. Ibikurikira ni ibintu kuri 5 ukwiye gukora imisi yose mu buzima bwawe bishobora gutuma buri muntu wese ahatirwa kubaha. Ikintu cya mbere, iga umugenzo wo kuvuga make. Ibanga rikomeye cyane abantu benshi batazi ni ubushobozi buri mu guceceka. Manza wibaze ikintu kibazo, wakiye gute igihura n'abantu babiri, umwe avuga amajambo menshi undi nawe avuga amajambo make? Nta nkeka nta gahato, ndizera neza ko wisanze wahaye icyubahiro umuntu avuga amajambo make gusumba uvuga amajambo menshi. Kugira ube mu bantu bubashwe aho uzoba uri hose, gerageza nturenze urugero mu kuvuga, na cyane cyane mu kuvuga ibidakenewe ku mwanya cyangwa mu kibanza burimo. Nubwo ushobora kuba uri ahantu uri kumwe n'abandi bantu benshi cyangwa uri mu kiganiro n'undi muntu, gerageza uvuge ibikenewe gusa kuri uwo mwanya wisunze impamvu yabakoranije muri icyo kibanza. Urazi impamvu kuri kwifata uko? Nuko bishima amajambo yawe biroroshye cyane umuntu ko akumenya uwo uriwe, kandi amaze kukumenya rwose mu buryo bwimbitse ashobora gutakaza icyizere cyangwa icyubahiro yaragufiseko. Nimba koko ushaka umuntu uriko muganira ko abananya kubaha nkuko asanzwe kubaha, vuga make. Icya kabiri, ambara mu buryo koko bwerekana kuri uwo kubaha. Ikindi kintu ukwiye kumenya no gushyira mu bwenge bwawe, kenshi abantu barisunga uko umuntu yambara nk'igipimo cy'urugero yubahako. Uko wambara niko nyine n'abandi bantu bazogufata. Niyo mpamvu hari inyambaro bita ngo ni inyambaro zo kwiyubaha n'izindi atari zo kwiyubaha. Nimba koko uri mu bantu bashaka kubahwa na buri muntu wese, gerageza ugenzure neza uko wambara, kuko ntushobora kwambara inyambaro atari zo kwiyubaha hama ngo witege icyubahiro ku bantu kanaka. Wibuke ko inyambaro wambara iratanga insiguro neza na neza y'icyo wewe uri. Icya gatatu, iga umugenzo wo kwiyubaha, niho n'abandi bazokubaha. Mu bisanzwe ubuzima bw'umuntu ni nk'ikirore, uko wifata niko n'abandi bantu bakubona. Niba ubaka umugenzo wo kwiyubahiriza wanga wavyemera, n'abandi bantu bazokubaha, ariko nutiyubahiriza n'abandi ntibazokubaha. Aha icyo kwitondera cyane ni ururimi. Uko uvugana n'abandi kiri mu bintu abantu bitwararika cyane kugira bakubahe canke ntibakubahe. Imisi yose rero imbere yuko usohora ijambo, raba neza uko rihava ryakigwa mu matwi y'abandi bantu ariko bararyumviriza. Imbere yuko ukora ikintu icyo ari cyo cyose mu kibano cyawe, manza wibaze neza mbere kino kintu ushaka gukora igaba gitanga ishusho itari nziza. Niba ubona ko gishobora gutanga ishusho itari nziza mu kibano cyawe, kihoze. Kubera uri umuntu ukunda kubahwa, gerageza ibyo ukora byose bibe ibiguhisha icyubahiro mu kibano cyawe, ariko kandi n'amajambo uvuga imbere y'abantu gerageza abe ayaguhisha icyubahiro. Ikigira kane, gira imipaka. Abafaransa baciye umugani ngo la familiarité engendre le mépris. Ukuri nuko ibice binini by'abantu bakubaha nuko batakuzi neza. Mu bisanzwe abantu bubaha cyane umuntu batamenyereye, ariko uko bandanya bamumenyera niko icyubahiro bamuha kigabanuka. Niko bimeze ni kuri wewe. Benshi bakubaha nuko batakuzi cyane, ntibakuzi mu buryo bwimbitse, ntibazi intege nke zawe. Kenshi bakubona ukuntu wiyubaha imbere yabo, nabo bakabona kubaha. Kubw'ibyo wiyubare kugira imenyerano irenze urugero, kugira ntuhave utakaza icyubahiro cyawe kuri bo. Niwagira imenyerano irenze urugero n'abandi bantu bose bo mu kibano, wanga wavyemera, benshi muri bo badotakaza icyubahiro basanzwe baguha. Icya gatanu, irinde kuvuga ibintu udafitiye ivyemezo. Abantu benshi baratakaza icyubahiro cyabo
ku bantu bivanye n'ingendo yo kuvugavuga ibintu badafitiye ivyemezo. Wumvise igihuha kanaka uri kurengana ahantu hamuca ugera kwivuga nko umenga wari uhari, mu gihe utabitohoje neza. Nta bumenyi bukwiye ufise ku bijyanye n'ikintu kanaka, ntuhaguruke mu ikoraniro ry'abantu hama ngo ukivugeko. Aha nta kindi kintu uzohakura atari agakengerwe cyangwa kugawa. Biba bibi gusumba mu gihe hari inkuru watanze nk'uyizi, mu nyuma bikaza kumenyekana yuko inkuru watanze itari y'ukuri. Abantu bose bari basanzwe bakubaha bazotanga gutakariza icyizere, bagufate nk'umubeshi. Iyo migenzo niba yishyira mu buzima bwawe bwa misi yose, nta muntu uzobwira ngo yubaha, ahubwo wenyine azosanga yakubashe.